Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ibi biganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi twabateguriye atangurirwa kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi bwakozwe mu 1972 ngo bwo kwitwa ibyaha by'ihonyabwoko. Ibi ntivyemejwe n'umukuru w'umugwi uje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi Sever, ni mu gihe kuri wa mbere yararamutse ashikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka icegeranyo cy'amatoza uwo mugwi umaze gukora. Haribonekeza imirongo miremire y'abaja kwipimisha umugera wa COVID-19 ku bibanza bishasha biherutse gushirwaho byo gupimiramwo uwo mugera. Igiteye amakenga nuko abaja kwipimisha baba bicaranye n'abagiye kwisuzumisha iyo ngwara. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Tongere tubaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Ingo z'aba ntaho nikora ku mitumba yose ngo zikwiye kumenyekana kugira iyo habonetse imfashanyo iheze ishikire abo ikwiriye. Ibine vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe yariko atanguza inama igirindwi y'umugwi w'igihugu jejwe gukinga no gutegekaniriza akazoza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba amakomite yose y'amakomine ari muri uwo mugambi kwitaho imigambi yose ijanye nawo. Omer Ndwayo. Muri iyo nama umukuru w'igihugu abanza kwibutsa kwikiza ca corona ari ngorane, akerekana ko bigoye gutera imbere abarundi badatanguriye kukigwanya. Nayo Imelda Sabushimike, umushikiranganje mu vyajejwe harimo imibano, ati mu bijanye no gukingira no gutekaniriza akazoza abanyagihugu intambwe iracari ndende kugira umugambi ushike ku ntumbero. Naho twishimye intambwe tugeze ko haracariho agatambuko mu gushikira ryahangiro twihaye yuko bose boshigirwa gutyo wa muma wose uronke icyo ufungura, ko urugero ko kuziganiriza abakozi bo mu gisata c'abikorera ibyabo rudashemeye, kandi amategeko ategekanya neza ko abo bantu bakorera abigenga bategerezwa gushigikirwa bagatangirwa intererano mu ishirahamwe INSS, bakukurutse nabo bakazoronka pension nk'abandi. Uwaserukiye banki y'isi n'amashirahamwe afashanya na leta muri uwo mugambi wo gukingira no gutegekaniriza akazoza abanyagihugu ashima ko leta igiye kurangurira umugambi mera nk'abandi mu gihugu cose aho abantu barenga umuriyoni bazofatwa mu mugongo. La Banque mondiale se réjouit d'avoir accompagné la première expérience pilote. Ibanki y'isi yose irashima kuba yarafashe mu mugongo Uburundi mu gice ca mbere biciye mu mugambi mera nk'abandi wahinduye ubuzima bw'abanyagihugu barenga ibihumbi 300. Dufashe kano karyo ngo dukeze leta yahisemwo gukwiza uwo mugambi mu ntara zose z'igihugu biciye mu mfashanyo nshasha y'imiliyoni 150 z'amadolari y'abanyamerika ziheruka kwemezwa n'umugwi wa banki y'isi yose ukazofasha abanyagihugu barenga umuriyoni. Social à plus de 1 million de personnes. Nubwo biruko umukuru w'igihugu ntashimishwa n'uburyo igice ca mbere c'uwo mugambi caranguwe, agahamagarira abavyega kukurikirana neza. Nimwiyumvire nk'umuntu yacuruza ikaze imwe ngaca asanga wafashijwe n'urya mugambi mera nk'abandi afise ideni ry'ibihumbi 18. Uwo muntu yaca hagarika gucuruza. Abantu bakoresheje urya mugambi bawukoresheje nabi ucutera ubukene n'abari basanzwe biyungunganya. None amabutike yungaye mu mvagamije. Umutumba umwe bafise ideni ry'ibihumbi 799. Ko mubuzi twatubutike duto muza abacuruzi kaze y'ibiyeri ingene bangana. Mumva yuko habaye ubukene. Tugaca tugira turaririmba umugambi mera nk'abandi nagenda abwirerero uwo mugambi mushasha bamusikane buramatari ugire gwanyu. Ubushikiranganje bwose bwegwa n'ibisata urya mugambi uzokoreramwo
butegereza kubifata mu ntoki dufate ko ari umutahe baduhaye. Iruhande y'ivyo Prezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ingo zose z'abantu aho nikora zitegerezwa kumenyekana mu makomine yose agize igihugu kugira iyi mfashanyo ibonetse abayihabwa babe bazwi. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubutungane bunywanisha umukuru w'umugwi ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi Sever yemeje kuri uyu wa mbere imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ari ivyaha by'ihonya bwoko. Umukuru w'uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye akaba kandi yashikirije ko abategetsi bico gihe bigaragara ko bagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Tumukurikire. Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu kuva hejuru gushika mu nzego z'intango imbere y'ivyaha vyakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973. Umugwi Sever wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi Sever uremeje uno musi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha kurongora igihugu ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu harimonekeza imirongo miremire mu bibanza bishasha biherutse gushirwaho byo gupima umugera wa COVID-19 ahanti ku bibanza bitandukanye byo mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura aho televiziyo y'isanganiro yagendeye igiteye amakenga nuko abaje kwipimisha uwo mugero bwa mbere babicaranye n'ababa bagiye kuwisuzumisha Moise Misago. Ibibanza vyose bishasha vyashinzwe ngo vyakire abipimisha umugera wa COVID-19 harangwa imirongo miremire y'abaza kwipimisha. Abipimisha bakabona ko ari amahirwe leta yahaye abanyagihugu mu kubegereza aho bipimishiriza, ariko bakabona ko abaganga ari bake. Naje kwisuzumisha ngurabe ko amagara yanje ameze neza kandi nta numwe atobishima kubera bene igihugu babaronse akaryo ko kwagukirwa kubera ibibanza bikiri bike ubona hago kugundana cyane abantu bamwe imbere bagacikineye havuga ati ndabiheba nta kamaro ngabo uko bigwira ko ubuhaye amahirwe abantu benshi kandi bakabikora boro cyane uko barongereje ni vyiza mugabo rero nubwo bavyongerereje no kuvuga ngo nibadufashe bongereze n'abakozi kuko abakozi ni bake abantu ni benshi cyane. Aho batonze usanga harimo abaje kwipimisha n'abaje kwisuzumisha. Uyu munyagihugu akabona ko bari bakwiye kubatandukanya. Hari abantu kwaje kwipimisha covid kaba turi kumwe kandi nabaje kugirisha controle kuvuga ngo aba controle hamwe nabaje kwipimisha dutonze hamwe urumva rero umuntu arashobora kuba yarakize mugabo kwako kuntu dutonze hamwe kabisanga arandukizwa n'abandi nta nibibanza uravye kuntu twicara turegeranye cyane izo nizo ntambamye jewe umwe mu barongoye ivyo bibanza nk'icyo kuri Rakalede avuga ko umurindi w'abipimisha ari munini. Muganga Epitas agategekanya gutandukanya abaza kwipimisha n'abaza kwisuzumisha. Cyo tubona umurindi ni munini cyane abantu bose urabona yuko bavyita bashaka kuza kwipimisha rizarimo mugabo uravye uko tungana bikunda yuko dushobora kubakira umunsi cyo gituma duce usanga turiko turafata igitigiri gitoya nk'amajanane abandi ukaca tubabwira ko bazogaruka kwipimisha ejo cyane bakaja ku yandi masite abaje muri controle kubera twafashe ko iyi kampanya ari nk'umunsi wa mbere bari kumwe n'abandi baratonda mugabo tuko turaraba yuko ejo tuzobaha liste yiwabo biyandikeko kugira duce duhita tubapima batiriwe baramahamara umwanya bazoja mu bandi. Umugwi w'igihugu ujeje kugwanya umugera COVID-19 ukawerutse gutangaza ibibanza bitandatu bishasha byo kwipimishizamwo uwo mugera mu gisagara ca Bujumbura ngo bitewe n'irandagata ry'uwo mugera. Tubananye nano makuru kubaka ingoro y'ubutungane
numwe mu migambi izorangurwa na leta muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 ibikaba byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka aho ariko bashikiriza icegeranyo c'imigambi izorangurwa na leta muri uyu mwaka buca adutangura. Alain Guillaume Bunyoni akaba yavuze kandi ko hazoba uguhimiriza ibijanye no gushira mu ngiro itegeko rihana abo bigaragaye ko bashize leta mu ruhombo. Bushikiranganje bw'ubutungane ibikorwa ni nka bya bindi twagiye tuvuga ku bundi bushikiranganje aho hagaruka igikorwa ca mbere nyamukuru cyo gushira ku gihe gutunganya amategeko n'amabwirizwa gushiraho mashasha canke kuvugurura aya maze igihe aratonze ku murongo simake. Hariho ibijanye n'ubutungane kuri bose na cyane kuri bantaho nikora, ibijanye no gukingira agateka k'abakiri bato batarashika mu bigero, kugabanya amadosiye tubona mpanavyaha usanga yabaye umurengera mu masentare y'intango, gukabura akarangamutima k'abajejwe igikorwa c'ubutungane, akongera kandi hagahimirizwa ibijanye no gushira mu ngiro ryabwirizwa rihana ababa bataye leta mu rudubi ku nyungu zabo kugira ngo bashobore kubiriha ku gatwe kabo, ibijanye no kugira imyuga n'imirimo ishobora kuba yogwiza umwimbu mu mabohero, imbohe cyangwa abapfungwa ntibagume bareza amaboko. Hariho n'ibijanye no guteza imbere ubuhinga bwo kubika ibyankenerwa, ibijanye no guteza imbere ubuhinga bwo gutanga impapuro ndangatongo. Harimo n'igikorwa gihambaye cyo kubaka ingoro y'ubutungane naco nyene cyategekanijwe. Mu makuru yo mu makungu, abanyagihugu mu gihugu ca Belgique kuri w'Imana barihereje amarabara biyerekana aho ni mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo yo kugara amazu y'ubudandarizo mu ntumbero yo kwikingira umugera wa COVID-19. Abo banyagihugu ngo bakaba babazwa no kubona iyo ngingo ifashwe mu gihe hegereje imisi mikuru yo kurangiza umwaka. Iyo ngingo kandi ikaba imaze no gufatwa mu bindi bihugu nka Denmark. Lidi Gahimbare. Nouvelle manifestation contre les restrictions sanitaires bumenyerewe bwo kwiyamiriza ingingo ni ku mugwa mukuru i Bruxelles aho abanyagihugu bazindukiye biyamiriza kuri w'Imana ingingo zo kwikingira umugero wa COVID-19. Abajeje umutekano bo mu gihugu ca Belgique bakaba baciye bashigwa mu mabarabara kugira ngo basubize ibintu mu buryo nkuko tubikesha bagenzi bacu ba Euronews. Ikitariko kiragenda neza muri kino gihe abo banyagihugu biyamiriza gutegeka abaganga kwicandagisha urucanco rukinga umugera wa COVID-19 ku nguvu. Ikindi naco nabifuza gusuma abanyanirlande bava mu gihugu cya Pays-Bas aho imangazini zugaye gushika igenekezo rya 15/0 ukwezi buje gutangura kubera ikiza ca COVID-19 bavuga nabo ko baciye bahitamwo kuja muri Belgique kugira ngo bashobore gusuma. Aba baje gusuma bavuga bati twahisemwo gihutihuti gusohokana abagenzi bacu kugira ngo tuze gusumira ngaha kubera iwacu imangazini zose zugaye. Twari twabiteguye kera ko dusuma mugabo kubera ingingo za leta ntivyakunda, ariko duciye tubikora kuri uyu munsi mu gisagara ca Pays-Bas naho nyene amazu y'idandarizo yose arugaye. Umushikiranganje wa mbere yatangaje iyo ngingo ku mugoroba ku munsi wa gatandatu ko hadandarizwa impuzu, amazu yo gufunguriramwo, ahakorerwa imyimenyerezo yo kwinonora imitsi, aho bimoshereza canke aho basokoreza hose harugaye kuva ku munsi w'Imana. Iyo nkuru rero ikaba yarababaje abanyagihugu ba Pays-Bas cyane muri kino gihe himirije imisi mikuru irangiza umwaka. Iyo ngingo kandi yarafashwe no mu gihugu ca Denmark aho izomara indwi zine imangazini zose zugaye. Aba nabo bavuga bati ndibaza kweri ko tugiye kugira imigumuko, nimvira ko twufuma duhitamo kugira imigumuko kuko kugara amazu yerekana amareresi ata umuntu ashobora kuvugisha uwundi birababaje. Kugara amazu y'uburiroho birumvikana kuko abantu barashobora gusangira. Jewe mbona bitumvikana. Egome n'ingorane za leta ndibaza nkuko bagenzi bacu Euronews bandanya kubivuga. Mu gihugu ca Autriche hoho amazu aruguruye kuva kuri w'Imana ntivyari bimenyerewe, bakaba bifuza kugaruza ivyatakaye mu gihe cyo kwiyugarana ubuheruka.
ino nkuru y'ikinyamakuru Euronews ikaba rero yasomwe na Lidi Gahimbare. Ni na hano duce turangiriza hano makuru twabateguriye kuri uyu munsi. Reka dushimire mwese mwariko muyakurikira, nshimire kandi n'abagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo bafashije gutororokanya ano makuru. Tubifurize kubandanya mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.